Ndabaramukije ni Pierre Claver Nyunge ko muri kumwe mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana kuri Argos TV. Tugomba tuganire ku ijambo ry'Imana iri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 24 ku murongo wa 37 shikane ku murongo wa 39. Haravuga ngo kandi uko byari biri mu misi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Ko ariko bari bameze mu misi umwuzure utari bwatere, barajya baranywa bararongora barashingira bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye batwara bose, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Imana yacu nihabwa icubahiro kuri iri jambo. Mwene data turatahura cyane kuri iri jambo yuko ryavuzwe na Yesu igihe yari ngaha ku isi. Yaravuze uko ukuza kwiwe kutazomenyekana, yuko kumeze nk'igihe ca Nowa. Mu gihe ca Nowa abantu bari bameze nk'uko bameze muri iki gihe. Muri iki gihe ishengero rirahishurirwa cyane yuko Yesu yegereje kuza. Ariko ubwo mubona cyane mu ishengero yuko ahubwo icyo gihe kiriko kirasuzugurwa, kitariko kirakorerwa ko nkuko vyategerezwa kuba bimeze. Kuko nkuko tubizi Yesu yatuguze, yaraducunguye, ni nk'umukwe yakoye umugeni. No kuvuga yaradukoye, adukwesha amaraso yiwe. Yatuguze amaraso y'igiciro kinini. Yatuguze amaraso yiwe arapfa kugira ngo aturonke. Ariko natwe ku ruhande rw'iwacu umugeni nk'umugeni arasabwa kwitegura. Umugeni yama yiteguye, birasaba yuko yitegurira umukwe igihe niyo yaza akamusanga yiteguye. Ndavuga kuri aka karorero iki gihe twashaka kuba ahantu tuba turiko turiyumvira koko hamwe nk'ubu nyene Yesu yoza yuko twogenda twojana nawe, yuko hamwe umukwe yoza twojana nawe, kuko umukwe hariho umugeni arondera arafise uko abameze. Uwo mukwe ni umuntu yemeye kozwa nayo maraso yiwe, ni uwo muntu yemeye gucungurwa akaja muri uwo muryango w'umukwe, niryo shengero akaja muri uwo muryango w'umugeni. Uwo ni wo mukwe aronderwa. Aravuga ati nkuko vyari bimeze mu gihe ca Nowa. Muri iki gihe turabona yuko uko ibihe bitera vyegereza, ibimenyetso vyari vyaratanzwe biriko biragaragara ku bwinshi. Ibiza, intambara, ibinahariya na hariya, turabona ko biko biraba ibintu nyene tutari twiteze, ariko vyari vyaravuzwe. No kuvuga ivyo bimenyetso turabibona. Mugabo ishengero ubwaryo nyene hageze gukoranira hamwe riravyirengagiza, ahubwo ugasanga ririko rikiranira canke rigwanira ivyo abisi bariko baragwanira bataramenya ukuri. Ugasanga ishengero niryo risigaye rikora business, aho kurungika abakristo gukora ugasanga niryo rikorera muri business, niryo rikorera, ugasanga baribagiye ivy'umwami Imana yaturungitse gukora, ngo kurondera ubwami bwiwe, ngo ibindi navyo ngo bizobinyongera. Ni kuvuga ishengero ryagomba kuba ririko rirategura umugeni, ryagomba kuba ririko riritegura kurya umugeni yitegura iyo yimirije urubanza, ryagomba kuba ririko riritegura mu gukwirikiza ivy'Imana idusaba, mu gukwirikiza, mu gutegura n'abandi bazotaha ubwo bukwe, tukaba kuri ubwo bukwe twese. Ariko biratangaza, ugusamara niho kuriko kuragwira, ugusamara kuragwira cyane kubera imyitwarariko y'ivyiki gihe. Ishengero ryagomba kuza ahantu yitegurira ukuza kwa Kristo, tukareka kumera nk'abo mu gihe ca Nowa. Mu gihe ca Nowa yarababurira, Nowa baburiye bakanka kumwumviriza. Ubu naho umwami Yesu yadusigiye ibimenyetso vyinshi bizokwerekana ukuza kwiwe, ariko ikintu yanse atavuze n'umunsi azozirako. Mugabe ibimenyetso vyo yarabitanze. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ivyo bimenyetso rero amaze kubitanga, tukaba tumaze kubibona, twagomba kuja ahantu twitegura. Simvuze ngo twogira ubwoba ngo twame twiyugaraniye ahantu. Oya, twagomba kumva yuko mu vyo twumviriza, mu vyo dukora, aho tuba tugeze hose, yuko umutima wacu uhahamiye ufise inyota y'umukwe. Kuko iyo umugeni yimirije kugenda aguma yiyumvira umukwe, aganira n'umukwe igihe cyose. None twebwe uko kuganira, uko umutima ukunda urondera umukwe, niko umeze ku nyigisho wakira uyu munsi canke ivyo ukora uyu munsi. Urumva yuko mu mutima wawe umukwe ari we ariko aradudubiza mu mutima wawe.
urumva yuko Kristo Yesu ariko aradudubiza mu mutima wawe, urumva yuko ari ukeneye aho uri hose, urumva yuko ari we vyizigiro vyawe, niwe mugeni Kristo azoza gutora, nuwo muntu amuhamiye, amushonje, amushashaye ku buryo aho abageze hose hagaragara wenyene, kuko umukwe burya umugeni ni ishusho y'umukwe wiwe, ava mu mukwe, yavuye mu mugabo. Nukuvuga iki? Nimba twebwe yaraducunguye tukaba umugeni wiwe, natwe hari ukuntu tuzogira tumera nkawe, uko ameze tukamera nkawe, tukagomba kumera nkuko yari ameze, tukareka kugendeshwa n'umubiri nkuko nawe atagendeshwa n'umubiri, tukareka kugendeshwa n'ibiboneka nkuko nawe atagendeshwa n'ibiboneka, tukagomba yuko mu byo dukora byose, mu byo tugenderamo byose, tubona yuko tunyotewe cyane kandi dushashaye umukwe agomba kuza kudutora. Ariko rero mwene data, urahawe ikaze kuza ahantu mu byo wumviriza, mu byo ukora, aho ugenda hose canke mu byo uvuga, wumva yuko umutima wawe uriko wiyumvira umukwe. Kuko iyo urindiriye umukwe yagukoye, nimba uri nk'umwigema arindiriye umukwe yamukoye, asanga arondera gukora ivyo umukwe wiwe akunda kugira ngo ntazomubenge, yamagomba kumushimisha. Nawe ugerageze gushimisha umukwe yagukoye, ugerageze kumwiyumvira, ugerageze kugaragaza kameremere kiwe aharoye hose, uko kwigaragaza nako nuko kumwemera, ukamwiyumvira ijoro n'umurango, ukaganira nawe aho ugeze hose, kugira ngo niyo yaza azosange itara ryawe ricaka, azosange uhagaze kandi witeguye kugira ngo uzogende ujanye nawe. Kuko turabona neza ntazotubwira umunsi azozirako kandi nta nuwo yavuze, ariko ibimenyetso vyaravuzwe, ibimenyetso birahari. Turabona yuko turi mu gihe nk'icya Nowa, aho ibintu byose tubona umenga bimeze neza, aho turiko turategura kazoza n'imigambi yo mu myaka 100 iri imbere canke irenga, ma generation yari imbere, mu runganwe ruri imbere. Ariko ivyo ni vyiza, ariko tubitegure twumva inyota y'umukwe ari iri kwiradusunikira kubikora, twumva kwizera canke gukenera umukwe kwaza yaje akadusanga twiteguye, twumve yuko ari ivyo biko biradusunikira gukora ikintu cyose, cyangwa kuvuga ikintu cyose, cyangwa kuja ahantu hose. Mugira umugisha, murakoze. Mwari mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana, naho ubutaha.